twagomba bwa mbere dutange intasho abamenye ko tuzindo batari bake tutadondoye umwe baratubwiye ngo tuze turamutse bene data mwakira intasho zabo mu izina rya Yesu. Kada basomera amajyanye Imana yampaye mu byahishije uruhanga muca mwumva impamvu biriko biradudubiza mu mutima wacu. Ibyahishije uruhanga 12 umurongo wa 11. Ibyahishije uruhanga 12 umurongo wa 11 havuga ngo dufashanye gusoma kugira ngo mumenye ko mwari mwahabonye nabo bagize muti hari abatarahabonye nabo bagize gute iki vuga cyane iki yande niki ntibagira gute ntibagira gute kandi byajyanye muri mwe nawe ni kujyanye muri mwe ngo bamunesheje iki sicyo twayapfuye hari uwayapfuye natwe tuca tuyanesheje. Amen. Icya kabiri ngo bamunesheje iki ijambo ryawe ryinshi ryo kugira gute gushinga intahe kw'abagororotsi kuzobatera kunesha. Umuntu amaze kozwa n'amaraso ni evenema idasanzwe, ni ikintu kidasanzwe kimwishitse mu buzima bw'umwana w'umuntu ku buryo ritoranga rimuheramwo ngo rihore gusa. Ikwiye kumenyekana gushinga intahe kwawe kuzobatera kunesha. Ngo bamunesheje amaraso n'ijambo ryo gushinga intahe kwawe. Ibyahishije uruhanga kabiri tumaze iminsi tuvuga byo kwihana, tumaze iminsi tuvuga ibyo guhinduka kuva mu idini ukajya mu gakiza. Uno munsi duhawe ibindi bishasha kuko twibaza ngo twarabyumvise twararwanya intambara none ubu tugira turabe ibiturindiriye hirya y'intambara, hirya yo kunesha intambara. Kabiri kuri indwi havuga ngo uri n'umutwi niyumva icyo uhemu abwira iki unesha nzomuha kurya kuryamye ku giti cyinshi kiri hehe kuri 11. Uri n'umutwi niyumva icyo uhemu abwira iki unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomubwira. Amen. Kabiri kuri 17. Uri n'umutwi niyumva icyo uhemu abwira amashengero unesha nzomuha kuki yagize gute kandi nzomuha ibuye risa gute kuri iryo buye handitswe ku izina rimeze gute nta muntu wagize gute atarinde kuguti amen. Kabiri kuri 26. Unesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa ku iherezo nzomuha ububasha bwo kugira gute azoyagize iki nk'uko bamenagura inzabya zibumba nk'uko nawe na data kandi nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu. Uri n'ugutwi niyumva icyo mwema abwira iki gatatu kuri 6. Gatatu kuri 5. Unesha azokwambikwa ryo impuzu zisa gute kandi sizosibanganya izina ryiwe hehe
umugisha w'urukuvuye Mwijuru ku Mana yanjye kandi nzomwarira ku izina ryanjye rishya muvuge muti amen. Enfin gatatu ibi nari unesha nzomuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'iki nk'uko nanjye nanesheje nkicarana nanjye ku ntebe muvuge muti amen. Ngibyo rero byangaje muri mwe ibintu bindiriye abagize gute abanesheje umunsi Imana yarambwiye neza irampa kuririmba indirimbo hari mu buryo bw'inzozi cyangwa bw'iyego ndayiririmba kandi ndanezerewe hanyuma ndayihegeje ntanumva mbwiwe ngo iyo ni indirimbo y'abanesheje. Hari indirimbo y'abanesheje iturindiriye. None umuntu wese yajyaga ntidusubira mu bibazo birebire by'intege nk'umuntu ashobora kuba yicayemo. Ibyo tugomba turengane byakamenyere umuntu yiyamiramo. Tugomba turengane ibyo kuba mu idini utari kuribaza ibiturindiriye. Muri iyo ndirimbo nagiye numva ngo we muntu utazoba mu birori biriko birategurwaho hejuru uragowe urahombye. Mwijuru rero integuro zigeze kure z'abanesheje. Ubu rero nagomba dutangure ntituza kuvugana bere oya tuvugana ku ijambo ryo kunesha, tuvugana ku ijambo ry'ibiturindiriye abanesheje. Umuntu yajyana muri kino gitondo uburyo bwose waje ni ukwego n'urushiko rw'Imana kugira ngo nawe ube mu gitigiri cy'abanesheje. Kubera numva aya majambo atayanganye muri muhero kandi kubera ko Mwijuru ariko barategura umunsi mukuru ukomeye nk'uko mwabereye mu ndirimbo, ngomba dutangure kwimenyereza kuririmba indirimbo zo Mwijuru. Reka nibyo biturindiriye dutangure tubyimenyereze. Amen. Mwebishaka hariho ururirimbo nkunda Mwijuru bararuririmba tutarimo ubadosora kururimba turimo. Nirwa ruririmbo abasirafi baririmba ibinyabugingo bikaririmba biriko bigaramya biduza Yesu bavuga ngo birakubereye. Abitezwe muri ubwo bukwe bw'umwagazi w'intama dutanguye kwikazanura. Amen. N'abasore nabonye ko muze kuvuza gitari neza ngomba mwisheke mugabo hari umuhungu ntabonye mbega umuza durumu uno munsi yasinze hakaba harimo igishirira kizi kuvuza durumu kizi tugomba turirimbe birakubereye. Ahanca mpeza kubera iki n'umunsi wo kuba muri muhemu. Abagitari bari ko ntabona muhagarara haguruka yakorare twagendana ngo muhagarara hamufashe babahe mikrofone yakorare twagendana. Iyo ndirimbo murazi ngo tuyamana hano turirimbe abarwayi b'isigo bace bakira, turirimbe ab'ibyahagaze gupfa bice bipfa n'abace batangura kunesha. Wewe nesheje udutangura kwinanatira hanyene tuca dutangura kwigira muri muhemo ibihe byo gusinzira no kuyayaka bihe. Hari abavuga ngo wewe bigo byamurekera wikangure. Tugomba turirimbe.
twakira amashimwe tugushimiye gutyo mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti mwese muvuge amen. Muti amen. Amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana murabona mu minsi mikuru mu bikorwa bitandukanye by'abakozi b'Imana by'abantu b'Imana ushobora gusanga abantu bambaye amayuniforume kandi bikaryohura bikabira ariko hariho uniforume amen y'amaraso aho tuzohura tuvuye mu buseruko bw'isi mu burengerazuba bw'isi mu buraruko mu bumanuko abantu bose batonze umurongo bashobadutse izambi dukanguye twese tugaca duhura kubera twambaye umwambaro w'iki w'amaraso ya Yesu. Si kubw'ubuhinga bwawe wokoresha, si kubwa siyanse wokoresha, si kubw'imyaka myinshi wabigufasha, ni ukwemera gusa ugaca bugufi ukaneshesha shetani ukaneshesha isi ukaneshesha umubiri ikintu cyitwa amaraso yande ya Yesu. Nico dushobora kuneshesha bikazodushikana kuri ayo majambo twumvise ngaha ibiturindiriye abazoba banesheje. Iyo rero umuntu ahejeje kozwa n'ayo maraso akagirirwa ibakwe ryo gushishikara kuba ngaha mw'isi aca yongera ko ibigize kabiri kimutuma arama mu by'Imana akarama mu rugendo akaramiriza akitegurirwa kuzoshikayo amahoro. n'ibijambo twumvise ngo gushinga intahe. Iyo umuntu ashinze intahe haba habaye intsinzi ikomeye y'ibintu bibiri. Iya mbere ushinze intahe ugashingira intahe Kristo ukavuga ibyakubayeho ku bwa Kristo no ku bw'ayo maraso, ubwo nyine ubugingo bwawe ubu bwegeje imbere busugumiye imbere mu rugendo. Amen. Uba ugize intambuko yo kuja imbere. Icya kabiri aho hose ushingiye intaho abubwite ibyumba bwawe ubu ukikije ubugingo bwawe. Sizibagira umunsi umwe twagize igikorane ngaha haruguru ngaha kuri Mutanga Sud ngaha kuri lycée municipal. Hanyuma muri icyo gikorane cy'abanyeshuri twenda kuvuga ubutumwa tutaturara ninde muri iri shengero yofata ingingo ku mugaragaro akaza kozwa n'amaraso agahaguruka adatinya kandi agavuga amatwi amusengeye. Uwo munsi hariho muri abo bantu bajya kuraba gucungera kuraba gusuma urusaku kuraba ibihita harimo umuntu yararongoye abanyeshuri bitaduwaye tuwaye abanyeshuri. Ubwo nyene acara nimero ya mbere acaraza aravuga amatura musenge tucaguhebukira ngaho ntitwasubiye kubonana. Urabona abanyeshuri araza akiyaga cyaduga akajya hariya
ariko nagiye numva muri ayo mezi abiri aheze sinzi ingene y'abarikija nk'ingero zanjye telefone ngo hewe ngo n'umuntu wa kera utibuka heze imyaka itari nturinde ngo ndi wa munyeshuri yafatwa mpiri n'ubutumwa akemera kwikoga mu maraso ya Yesu mu bikorane mwagirishije mwavuye ubutangasi ngo uranyibutse ntiwitwa nde ngo n'uwo bahora bita dwaye ntinone urihe ngo ni mu gihugu hagati ntinone iby'iwabo byashishikaye gute ngo narakoreje muri yanzira niteze inzamba amen amaraso kubwayo maraso kuri kandi dushimira ni kure birarengeye siyansi birarengeye tekinoloji birarengeye ibyo abantu bamenyereye mu biganiro no mu mibereho yabo n'ibanga ryo mu mpemu ryanyegejwe ngo rize rinyegurwe mu gihe cyacu pamisha mikono tumushukuru byaranyeguruwe gushinga intahe rero guca gukiza kuca kukongera intambwe yo kuja imbere kukongera kugakiza ubugingo bwawe mwumvise inzamba imaze kuvuga intambara zo mu isi zikarenganwa abarwaye intambara nziza tugashikayo imana yaragerageje wishura mu ncamake amayepene mazoyo yo hejuru g'amazone ibiturindiriye ngene bizoba bimeze ica yandikwa kugira ngo bidutere stimulisi apeti yo kubikunda icambere mwumvise hajya mu byahishura Yohana ngo icambere ngo uri n'ugutwi n'ibihumbi cyo muhema bwira amashenge unesha nzomuha kurya ku byamye mu giti cy'ubugingo kiri hehe muri paradizo y'Imana icyo giti urakizi ni igiti cyanditse hariya mu itanguriro 3:2 w'abahumani urasoma ni cya giti cyari muri rya tongo rya Edeni ni cya giti Imana imaze kubona Adamu na Eva bacumuye ngo ikibakura muri iryo tongo ikibakura mu munezero bari barashize mu icyaha n'ikibi kica kirabiyunga ariko ijambo ry'Imana rica ritubwira ngo uhoraho aravuga ate uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe ku byo kumenya icyiza n'ikibi none rero yohava atuma ukuboko akamura no ku bya cya giti cy'ubugingo akamura no ku giti cy'ubugingo akarya akazokwamaho ibihe bingana gute bidashira Imana rero mucishiraho umumarayika wo kurinda iryo tongo ngo nicyo cyatumye uhoraho Imana mukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo ajye kurima ifu yakuwemo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba bw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashyira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo amen kubanesheje rero bogejwe n'amaraso ya Yesu
urera banesheje bazogenda batete hote. Amen. Amen. Bagenda batete hote kuri ca giti batangure bacamure. Batangure bacamure amatunda y'ico giti bayageko. Kandi mubize ngo igiti ciki c'ubugingo, itunda rimwe singa amatunda umuntu azorya agendagana naho ryoba rimwe rimaze wamuye ukarya. Amen. Uzoba uri ubugingo budashira, uzobaho ibihe bitazoshira. Niyo mpamvu rero iminsi wahora wicisha imitima ikintu ndagihebe canke ndagikore, kirya cari carakunaniye guheba kandi uzi ko cankana n'ubugingo budashira. Bidatevye ugihebe kugira ngo uzobone gushikira kurya kuri ico giti c'ubugingo. Ico giti c'ubugingo rero gihejeje kuribwa, igica gikurikira guca mu gicarico. Mwakibonye nurya murongo ukurikira uvuga gutya. Urya murongo w'Ibyahishwe Yohana 4:11 havuga ngo nguri n'ugutwi n'imico nk'amabwira amashenge, unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Birumvikana rero mu ntare yo kuri ca giti c'ubugingo aronse uburenganzira bwo kuzobaho ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo budashira azobamwo ari muri sekirite y'Imana. Yewe muntu wanga kunesha, uhitamwo kuneshwa aho guhitamwo kunesha, ngira ndakwereke urwo rupfu rwa kabiri umenye urwo arirwo. Uneshwe ubizi urwo arirwo. Ibyahishwe Yohana 20:14 kuraba urupfu rwa kabiri urwo arirwo. Ibyahishwe Yohana igice ca 20:14 havuga ngo rupfu nakuzi mubatererwa muri ca kiyaga ca kumuriro. Niba maharo ico kiyaga ca kumuriro nico rupfu rwa kabiri. Iyi myaka tugezemo abantu b'Imana barabikunda, ariko ikintu kibagora mu musaraba. Iby'Imana barabikunda abantu, n'ubu batigomba gusenga ahantu hose babishaka. Abo kwerekana inyota yabyo ni benshi. Mugabo wereje kubasenga cyangwa utarabasenga, mugabo hari ikindi gisigaye. Inzira nziza yo gutumbera kugira ngo dushike mu ijuru amahoro n'iyi mugabo ica ku musaraba. Benshi baca bananirwa. Singinda kunamira n'ahari y'umusaraba nishika, iyo nayo itari y'umusaraba ngombe gucamo, iherezo ryayo ni ukwinjira muri iki kiyaga ca kumuriro, arico rupfu rwa kabiri. Ariko unesha akabanda karya kuri ico giti c'ubugingo azoca ashika ku ntambuko ya kabiri, ngo aca ashika ahantu ahabwa uburenganzira yuko urupfu rwa kabiri ataco ruzomugira. Intambuko igira gatatu, uwo muntu ahawe kurengana kutazoterwa muri ico kiyaga, azoshishikara kugira umusi mukuru w'amazimano. Biboneka hajya kabiri kuri 17. Uyu n'ugutwi n'imico nk'amabwira amashenge, unesha nzomuha kuki kuri mano ya Yesu, kandi nzomuha ibuye ryera kuri iryo buye handitse ku izina
yaduhiye iyo ariyo. Bibiliya irayisobanura neza. Zaburi ya 28:4 avuga ngo ibahe kurira manu yo kurya igwa nk'imvura ibaha ku mihuro yo mwijuru. Amen. Iyo manu ngo yari imihuro yo mwijuru. Iyo manu wari umutsima wo mwijuru. Imana yawuhonda ku bwoko bwayo bwa Isirayeli. Mugabishira umutima aho ndabahaye ntibaguye neza. Niyo mpamvu nagira ndababwire nta bintu na bimwe biryoshe umuntu atarashika muri Yesu, umuntu atarova n'aya maso. Ibyo bamuha byose nta buryohe bigira. Ibyo bakwita ngo biraryoshe bikuryohera akanya gato, mu kandi kanya muba byakuduhiye. Nabo byari bibabereye ko barindiriye ikibaryosha, bari barindiriye kuzocungurwa n'aya maraso. Iyo mpamvu rero yabaye ko bakaduhirwa. Imana yitubikiye ngo izoyitugaburira abanesheje, izoyiduha twige, kandi kubera tuzoba twiriye turi imbere ya Yesu. Nta kuduhirwa kuzoba kukiriho, umuntu azoba aguwe neza. Ndakwifurije kuzaba uwo munsi mukuru wo kurya amande yagejeje mu izina rya Yesu. Ikigira kane turegeje kurya kuri iyo manu yanyegeje. Ikigira kane kirikira kuri hariya 2:6 havuga ngo uneshe akitondera ibikorwa byacu agashika ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyagiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzabya zibumba, nk'uko nanjye nawe na data. Murumva rero unesheje icyo nicyo azohabwa. Ngo amaze kujya kuri manu yanyegejwe azoca twama rero aje guhabwa kuganza amahanga. Murabona uno munsi ibintu byo mu isi birashobora gusuka umuntu bikamuhenda, akabihurumbira agaca umusaraba, ugasanga biramutwaye kandi umunezero wabyo ni uw'akanya gato. Mugabo mu biturindiriye hazobaho kuganza amahanga. Umwe asangwe ahawe ibisagara 10, undi ahabwe 20, undi ahabwe 30, bijyanye n'ubuhinzi n'ubukebutsi umuntu yagaragaje akiri ngaha mu isi. Icyo gihe rero umuntu azoca ahabwa kuganza amahanga. Niyo mpamvu ukwiye kunesha, tegira ikigutera guhurumba, ukabona ngaha mu isi nturonse ubutware naho ngo unyumba 10. Tegira icyo bikubwiye rondera ubutware. Sindakwifurije mu ngoma Yesu mbere kuzoba nyumba 10. Eka wumva wifuza kuzobana shemezo sa musange wifuza kuzobana ndakwifurije kuzoba umuntu umutware wo mu bwoko bwo hejuru. Muri mu gihe kimwe Mukazedani yarifurije abana biwe kuzoja hejuru. Ati mwami Yesu, nagomba ndagusabe kandi icyo ndagusaba ntiwakimpa ntibizohinduka. Ati wifuza mubyeyi, utwo duhungu twanje kamwe mu butware bwawe kazoca iburyo akandi kaze kaca ibubanza. Narabasabiye ibintu byiza. Yesu ati urakoze urabasabiye. Ati none igikombe kirangwereko bazokinywerako. Acyabwa ateko bashobora kukinywerako atari ku butware bw'ibyicaro rumwe ndabizogera. Ibyo si jewe ninde? Data arazokumbera ikibanza cyiza. None kumusaba mu ntebe arazokumbera ikibanza cyiza. Komera muri iyi ngoma ya Yesu. Komera hagarara neza, kwiragira amakaritsiye,
va mu nzu ujya mu yindi, va mu gisagara ujya mu kindi. Iyi ngoma Yesu yikomeza ukiri ino, yikomereza hajya mu bitaro, yikomereza mu mashuri, yikomereza mu maprison, yikomereza mu bisagara bitoya na binini, ujya gukomeza iyo ngoma. Enda rero ijambo Yesu yabwiye abigishwa cumi n'icyenda, Matayo cumi n'icyenda. Iyo ngoma kugira ngo umuntu azaye igihagarara azongera mw'isi, nicyo azongera ageze hariya. Umuntu abyitwayemo mu ntebe, n'ahariya bizaba biri mu ntebe. Matayo cumi n'icyenda kuri bibiri biravuga ngo buno Petero aramubaza ati mbega twebwe ko twaretse byose tukagukurikira, none tuzohabwa iki? Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye aho umwana w'umuntu azobyagira ku ntebe y'ubwiza bwiwe, igihe cyo kubyara ukundi gusha namwe muzokwicara hehe ku ntebe z'ingabo, mucire imanza imiryango cumi n'ibiri y'Abisirayeli. Akabira ngabo umuntu wese yasize urugo canke bene nyina canke bashikiwe canke se canke nyina canke abana canke itongo kubw'izina ryanje azobishumbushwa gute? Umurengera, kandi azoragwa iki? Ubugingo budashira. Harimo akantu k'abagemuzi ngo ariko benshi b'imbere bazoba bahehe, ab'inyuma kandi ab'inyuma bazoba bahehe, ab'imbere. Niyo mpamvu ukwiye kwihangana ntugwe, ukabona uguye uzomuhonze, kuko iyi ntebe twumvise bazokwicarako uzoyicarako kuko wanesheje, kuko wanesheje ibyakurondeye hasi hejuru ukabinesha. Kandi nababwire muri runo rugendo kurubamo atacu nziga hirya yarwo kugwa n'akanya gato, atacu wubatse ubugingo ngo wubake muri wewe ngo ntebe uti none aha Petero ngo yaramubajije ati mbega twebwe ko twaheze byose tukagukurikira, none ga tuziye iki? Tuzohabwa iki? Kubaho atacu nziga kugwa biroroha. Petero rero ati reka none ikintu coziga mu mutima kandi gasinzi ko mugiye kubera Petero aratsukuba. Hari ijoro Yesu amaze gupfa, hari n'umusazi atebaga muratswa twana narosi ngo dusubire none ko databuja yapfuye, ngo dusubire batuye tugere. Mugabo Yesu acarabanguka abasanga mu kiyaga ngo batagera mwene no ati none namayiga pe ati sigaho twaraye turaroba nta n'ikintu twatoye na tutera urusenda hariya batere turaronka, hanyuma rero bamaze kuronka baca aho byatuwe tugasubira naho nyene yabanye natwe kandi kumwiwe twarose amafi ame baca barashikama. Niyo cyo gituma rero Yesu mugihe gikwiye yabarumikiye mpembu kugira ngo ntibazasubire kujya kurya intege. Petero none ga ko twaheze kuroba ino tugaheba tukoma inyuma yawe tukagukurikira tuziga iki? Igihe rero muri Imana kubirimo atacu nziga gusubira biroroshye. Urarongo umugore akanga kubyara uti ko atacazitse umutima wanjye ngira ndongora uwa kabiri, gacuranga uwa kabiri. Mugabo uziga iri hariya bimurindiriye arihangana akavuga ati mwana uyu musore wampaye ndawiyemetse nzogutura shitsi wawe. Genda mubwire abasubiye inyuma utigaruka n'abasubiye
nk'iryo arongora umugore asanga yarongoye uwaciye atakibyara hanyuma rero akaba yibaza neza atsofa atabyaye kubera yarongoye uwaciye ntirashaka n'izogenda gutata icyo umugore wanjye agapfa kugira ngo uzorongore ubumwe urumva ngaho umusaraba aracyawikore mugabo awikoreye agomba no kuwutunga honyine kwifuriza umuntu gupfa haba harimo ikosa rikomeye niyo mpamvu muri ubwo buto bwawe mw'abasore mwabige ikorera umusaraba ugendane neza reka kunyeganyana mu idini atamusaraba wikore amagaragaza arakurindira azokugora usanga n'umusaraba wawutaye kuko utari waramenye agaciro kiri kurindira hariya hanyuma mubise igikurikira turi kuri gatatu byahishuriwe hana gatatu ujya murongo wa gatanu bavuga ngo unesha azokwambika cyo impuzu zera kandi zizosibanganya n'izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba kandi nzomwakwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika niwe birumvikana ngo abanesheje bazova mu bwiza bajya mu bundi ubu naho hageze mu gihe cyo kwambikwa hanyuma gatandatu naho havuga ngo unesha ikira gatandatu hariya gatatu cumi na kabiri unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje kandi ntazosohoka ukundi nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umurwa w'Imana yanje niwe Yerusalemu umuhuru uvuye mu ijuru ni ku Mana yanje kandi nzomwandika ku izina ryanje risha birashishikaye urumva harageze ko abantu bahawe kunesha bashika ku rundi rugezo rwo kugirwa inkingi yo mu rusengero mu gikorwa cy'Imana hari abantu bagikora n'umutima ubikunze guhera batanguye agakiza kurinda bagasoze akaguma mu ishengero agahagarara neza nk'inkingi agahagarara neza nk'icyitegererezo ibyo ntibizokwijyana ntibizoherana n'indo oya hariya birakurindira azokugira inkingi abantu bakubona aho uhagaze mu rusengero rw'ijuru baheze babazanye batujya muntu yatowe kuba inkingi yari ameze gute bice bivugwa impamvu wabaye inkingi mu ijuru bimenyekane ko mu isi naho nyine wari inkingi ngo kandi azoca kwandika ko amazina atatu akomeye izina ry'uhoraho izina rya Yesu n'izina ry'umurwa wera Yerusalemu ayo mazina ngo azoba kwanditse ko agushushanyije abari burasirazuba bagusome ku iryo zina iburengerazuba uraruka ibumanuko bagusome ko amazina mashasha ijuru ryaguhaye kubera igihagararo wari uhagazemo ngaha mu isi icyanyuma ngunesha nzomuha kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje mwicara na data ku ntebe yiwe niyo utaba muri aba bari imbere mu nyuma bakaba b'inyuma niyo utaba muri aba batanguye neza mu nyuma bagasonzera nawe ngo nawe kubera kunesha ngo azoguha kwicarana na se wicarana na Yesu kuko nawe yicaranye na se ibyo nibyo bintu birindiriye abagwana intambara banesha dusubira hariya byajana na 12 hamwe twahera 12 ku murongo wa 12 niyo tugomba turangiriza umviriza rero avuga ngo nabo bamunesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo tugomba tugabwiriza umaze kuneshwa kenshi warateze nawe urimenya ko ukunda kunesha mugabo kubera aya maraso ari amaraso y'inkomezi uyahagarare mu neza uno munsi usubiye witazi
witaze ngo ku kidengeri cy'Ibetisayi ngo hariho amazi ngo yariruka rimwe na rimwe. Iyo yirutse abantu baratanguranwa kwisuka muri icyo kidengeri. Mu myaka yo mu nyuma Imana ikiraho ikindi kidengeri ikitora iriba ry'ikidengeri cy'amaraso. Ahantu ho kwidunya ukisukamo ugahabwa ukunesha kw'ibihe bidashira. Mugabo ukabanga ukiyambura ikoti, hari ikoti yuzuye intege nke, mugendanye imyaka myinshi. Uwo memori yawe yindi Baritimayo yari yambaye. Baritimayo yari impumyi, ngo Yesu ariko ararengana aho hantu. Baritimayo ati ngo mama n'ubwira ni Yesu Mwanazareti ariko arahira. Ati kandi ahumura impumyi Baritimayo aho umuhamagaro yo gutaha. Ati mwana wa Dawidi ngirira ikigongwe, jewe ndi impumyi yitwa Baritimayo. Arashimika. Murabona imyaka tugezemo, nubabwiye ati Yesu ashimwe nta gushimika kuri we. Nubabwiye ati haleluya nta ndina y'intege igihumbi zirimo. Cyangwa ni igihe cy'ikiyengeri cy'ikinyantege. Baritimayo sukagiye yarasomeye nk'uwo bari karacyahariya kw'ibaraba ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira ikigongwe umpumure. Yesu iryo jwi riramuhagarika ati uwo ni nde? Ni Baritimayo impumyi. Muhamagare bacaramubwira ati Baritimayo umwami aramuhamagara. Ntiyabona arimo aciyaciyako acafata urukoti yari yambaye rwari rwaracafuye, rwari rwabwiye ko itakanyari ryinshi. Ibyo bamuha kubera ari impumyi yacokezayo, ariko ayandi byakorokerako kubera ari impumyi ntiyabona aho ingoga zakorokeye cyangwa ibyo kurya byamusezeze ruramunukirako. Mugabo acaravuga ati uyu munsi ngomba nanjye negera umwana w'Imana naho ndi impumyi, sinzokwama ndi impumyi. Akiza n'ijwi ryo gusebera. None wewe fata ingiyi ibiturimbiriye abanesheje wabyumvise. None bose imbere y'ijuru, imbere y'abamarayika bazungurutse aha hantu, imbere y'ibyabona by'Imana abakozi b'Imana bari hano, ninde yohitanwa uguhitanwa kuzima ko deklarasiyo ikomeye ngo iminsi yo kuneshwa igarukiye ngaho. Ndahisemo kunesha kandi ndabihisemo bivuye mu mutima. Sinababwira ngo nama na Baritimayo ntiyabanje kunama, ahubwo nababwiye ngo umwami aramuhamagaye haguruka. Ababyumvise bamaze guhaguruka. Reka hanibiye ntabiri hanahejeje. Waneshejwe kenshi mugabo na munsi idunye wisuke muri ayo maraso. Idunye wisuke muri ayo maraso. Kugira ngo hari abari kure tutabona, mbega twobabona gute? Hagarara mwegere muhagarare ngaho. Egera nimuze muraba umusaraba gushika muhagarara. Aha ntawe ufukama muhagarara kugira ngo nawe inyuma begere. Hagarara murabini tubasenge. Iminsi yo kunesha kandi ni ntabwo ukwiye gukora. Iminsi yo kunesha yaraye myinshi. Mwindo shika hanyene uhagarara hanyene.